bavyitwayemwo ukutariko nivyo rero tuza guhanahana ko ivyiyumviro mu kiganiro cuno munsi turi kumwe nabo batumire mwumvise kandi kazi muri kiganiro ndabaramukije nawe murakoze kuntumira ugira gatatu nawe nkuko bayivuze ni Francis Rohero nawe akaba ari umunyapolitike akaba urongoye umugambwe FP Ineza mwaramutse neza mwakoze kuntumira turakengurukiye ibiganiro rero nkuko bikiriza hanyuma utubazo tuduhanahane kw'ivyumviro umenyesha makuru nawe canke intererano ibiganiro rero nkuko bayivuze yari twashero mugezani nawe ni idondore hanyuma kumburisha duga kwijambo abashikiriza nakabazo ka mbere egome je nitwa Christine Kamikazi nkaba nkora muri radio Bonesha FM makuru egome nkuko mwavyumvise rero ikiganiro ni ikiganiro catunganijwe n'ishamwe Oricom wajya amatungo ya leta rikaba ryatunganije kino kiganiro rifashwe mu mugongo n'ubuserukize noca ndagitumbereza kwa Artemo muntu n'utwiwe umunyamabanga mukuru mwishirahamwe Oricom mbega ni yahe ntumbero ya kino kiganiro yumviriye gutunganya kino kiganiro intumbero y'iki kiganiro yatumye dutunganya kino kiganiro nuko ubwa mbere ishirahamwe Oricom risanzwe riri mu mashirahamwe atawegamiye mu bya politike ryagize amasezerano n'ishirahamwe n'umugwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni aho twishinze yuko tuzofashanya no mu guseni mu kugira inyigisho zijanye n'ivy'amatora ivyo bita education civique électorale kubera rero amatora mu Burundi kenshi atunganijwe hama haba ibitameze neza ninaco gituma rero twashimye gutunganya kino kiganiro kugira ngo tugerageze gutanga impanuro ku barundi bose ku banyamigambwe ku mashirahamwe ku bayitoza ataho begamiye bigenga kugira ngo twerekane neza ingena amatora yagiye aragenda kuva Burundi bwikukira kugera nuno munsi niyo ntumbero yatumye rero ishirahamwe Oricom ritunganya kino kiganiro egome murakoze kuri uwo muco mutanze reka rero duce tubwira ko tubandanya n'ibibazo ku batumire batandukanye Jean-Claude Bitsure mwumvise ko ari umwigisha muri kaminuza mbega Jean-Claude mufatiye ku byo mwize n'ibyo mumaze kubona haba hano mu Burundi canke no mu bindi bihugu mubona ngaha iwacu abarundi baramaze gutahura ico twita demokrasi urakoze cyane kuri ico kibazo fatiye ku byo tubona twabwiye turabona mu matora yagiye araba Burundi kuva mbere duhereye nayo 1961 tukaja mu 1993 2005 na 2020 urabona neza cyane gose ko abarundi bataratahura neza ico demokrasi kubera demokrasi no kuvuga uko definisa no kuvuga ko mwene gihugu aja gutora agenda gutora yumvamwo gutora azi ico agiye gutora kandi mu mwidegemvye ntangere twagiye turabona ngaha mu Burundi cane ko umunyagihugu mwene gihugu kugira aje gutora hari imvo nyinshi hari ibintu byinshi biba byabaye na cane ko amatora yagiye ariyonekezamwo bya bindi twita corruption nk'ico twokwita igiturire hamwe bari ku butegetsi bagenda ico twokwita kugura amajwi bakabanza kugenda kuryosha mwene gihugu bakamuha utuntu duto caba igitenge y'amafaranga hanyuma mu gihe kandi n'imigambwe yindi abanyamigambwe bamwe usanga batari ku butegetsi bagenda gutora habaye ico bita déséquilibre kuvuga batashoboye kwiyamamaza co kimwe n'abari ku butegetsi ico nitwoyita demokrasi kuvuga demokrasi ko amatora yabaye mu mwidegemvye kandi mu muco aha mu Burundi biracagoranye
urumva ibyo kumvira tubaza kubigaruka kuko tunabishimangire utwo tuntu mugabo bisanzwe mwavuze yuko tutarayitahura kwitahura kumvira turayitahura ibyo uri kuravuga biri nibiza byononera ingene byiza bugenda mushatse kuvuga kwitahura reka tubaze ubuhe buryo reka tuje kwa Francis Rohero uyu bigisha muri kaminuza avuze yuko kumbure demokarasi abarundi batarayitahura canke niba baritahuye ariho ibi biyononera ararenza karindwi oya ntakarenze ahubwo iwacu nibaza ko mu gihugu cacu turitiranya kuba twarize tukaja mu mashuri kuba tuvuga ko turi abanyapolitike nuko twaba twarabitahuye ntaco bagiteye isoni kuvuga yuko twize amashuri tukayaminuza mugabo tutabitahuye birashika iwacu turitiranya yuko ico bita imigambi ya politike dufata umengo ni ikintu umuntu akoporora ahantu ashobora guhendesha abantu mugabo agamije ikindi jewe kubera mwantumiye nk'umukuru w'umugambwe nza guhava ndabivuga ivyo yavuze ndabijana mu turorero kuko narumvise benshi mu bamenyesha makuru muri no misi baratubaza ngo nimuze ngo muvuge imigambi yanyu umuntu muhuye arakubwira ngo mbwira ngo ico uzonkorera bacita imigambi twebwe rero ingene dutahura projet de société igihe abantu mira muri Oricom bavuze yuko tuvuga projet de société twebwe rero muri FPI n'umugambwe mushasha washaka ni ibintu twakoze haraheze imyaka 200 ingene twagiye turigishanya turimbura projet de société twebwe wacigizwe n'ibintu bitanu ni byinshi nimo bimucisha oya simvuga oya sindiko ndiyamamaza turiko turiga nibaza ko mwaduhamagaye nk'abahinga ico rero mubaza ngo c'imigambi kuri twebwe ni kigira gatanu ni kimwe umuntu abaza ati mbega uzonkorera iki ico rero kiba giteguye mu buryo butandukanye hariho ibintu bakora muco bita très court terme ni nkingi ushobora gufata mu mezi 6 ya mbere ivyo ni nkabijya bavuga bati nk'abantu bafungiwe ubusa ushobora guti ncenda barikura mugantu ushobora kubwira abantu ngo amashuri ngo nzoca ndayubaka ubwo nyene ushobora kuza a moyen terme canke a long terme unuvuye mu bihe birebire rero ivyo bintu ingene biba biteguye aho nashigikira ico bari bavuze yuko abantu batarabitahura bafata yuko ari ibintu ubwira abantu ngo bareshe ngo banezereze kandi nawewe no mu mugambi wawe mutigeze muvugana ingene ivyo bintu bishoboka mnavuze rero ko ari ca gatanu reka mvuge mu ca gatatu yavuze ngo sikwiyamamaza kugira ngo twigishanye muri ivyo bintu ica gatatu kuri twebwe n'inyigisho ntushobora kubwira abantu ingene ivyo uzobashikanako nabi wawe mu bikorana batigeze bigishwa ingene ivyo bintu bikorwa rero iwacu projet de société igarukira kuri bijya ngo vuga imigambi ari naco gituma nifuza ko nk'abamenyesha makuru bari ngaha ejo ntimusubire kubarira umuntu ngo tubwire imigambi babwira uti ingo mutubwire ubwubako bw'igihugu mufise kuko projet ni ikintu kinini kiraba igihugu kirengeye imigambi uza gusigurira abantu harimo nyene n'inyifato y'umurongozi kuko ingene yifata ivyo ashobora kwemerera abantu ntibishoboka iyo batamenya ingene yigenza uwari nuko yifata ico rero naco ni kintu muri projet société imigambi ugiye urumviriza mu myamamazo ikorwa usumvirije imigambi bega umunyagihugu abari hajyanye arashaka kumenya ati gahe imigambi bariko barambira nifashe naho biryoheye ugutwi ashobora kumenya gute umunyagihugu uragize neza urumva bivuze ngo ni imigambi biryoheye ugutwi ncamfata nk'akarorero umunyapolitike yarahagurutse wewe Christine uramuzi mpore ni Christine uramuzi mwarabanye muri kaminuza mwaragendanye mu mazi imyaka 200 muri kumwe urazi yuko ari umuntu ayaga amasigara cicara urazi yuko ingene uko yifata urabizi mugabaje kubwira abantu ati nzobakorera ibintu by'ibitangaza wowe gacu ugenda uvuga ngo nukuri ngo afise imigambi myiza imigambi ntiherera kuri bijya yavuze bifatanya rero ivyo bintu byose kugira umunyagihugu abone ko ico ari karavuga ari ciza kuvuga umunyagihugu ngaha mu gihugu biravana umunyagihugu wariwe kuko hariho abanyagihugu usanga baraciye ku ishuri n'abataciye ku ishuri ntibabona imigambi ntibashobora kuyanariza co kimwe muri Oricom murabikurikiranira hafi mubona abanyagihugu bashobora kumenya bakamenya imigambi
bo murakoze kumbaza ico kibazo muri Orikome uko tubibona abanyagihugu bamwe arabatahura n'abandi badatahura kuko mu girazi mu gihugu cy'u Burundi hariho abaciye ko ntabishuri n'abataciye ko ntabishuri ama gutahura naho biravana n'ingene umwene gihugu avyumva iyo rero abanyamigambwe bariko bagenda kwigisha imigambi mu gihugu hagati hari gihe usanga nkuko babivuze bagenda bitwaje utunaturiya kugira ngo baronke ingene bashika ku nteguro zabo rero abanyagihugu bamwe nk'abataciye ku ntebe y'ishuri babonye umuntu agiye abashira utunacabwa ati umuntu n'uyu abandi nabo baciye ku ntebe y'ishuri usanga baca bagerageza kuraba ivyo uwo munyepolitike ariko arababwira yuko ari byo yuko bifashe bakanayumvira ingene iyo migambi ariko arababwira azoyishira mu ngiro azokoresha ubuhe buryo kugira ngo iyo migambi ariko aravuga azoyishikeko ama bagaca biyumvira n'ingene rero igihugu cagiye kiraca mu biringo bitandukanye uhereye ikintu waruvuze c'abaciye kw'ishuri abaciye kw'ishuri ni bavyumva n'ingoga yaba bose baraciye kw'ishuri vyogiye neza bon abaciye kw'ishuri barashobora gutahura n'ingoga ko barashobora kubona uyu ariko atubwira imigambi yo ashobora kuzoshira mu ngiro cyangwa ariko atubwira imigambi itazohava iranguka ngoma ndabakarorero none abanyepolitike bariko bariyamamaza muri kahise baravuga ngo tuzobaduganira Tanganyika ruguru ucubona baraciye kw'ishuri kicoko kitabushoboka ko Tanganyika azoyikura mu ntara y'Imbungo bayidugane nko mu Mugamba akona akaroro gatonga ntanze bivugwa n'uwize kugira ngo arondere ingene akonvenka abene gihugu kugira ngo aronke ingene yamaji ashobora kuyaronka kunkumbure akoresheje uruyeri Francis rero nuko bivuze urumva mu kirundi bavuga ngo politiki ngo umukino wa politiki ibyo byose ni umukino ujya n'umukino none oya je sino bifata ko ari umukino kandi washaka ntibijanye nabize gusa iki gihugu cacu imbere yuko hazizi za republika caratwawe n'abami kandi baragitwaye neza kandi ntibari bagiye kw'ishuri nibaza kugira umuco w'uburongozi kutunganyiriza abanyagihugu ntibivana nuko abantu bagiye muri za kaminuza cyane bagiye mu mashuri bivana n'umuntu baba bafise ingene baba bameze rero nibaza yuko ufatiye kuri ico yaravuze ndagihereye ko mu gihugu abantu uko bumva biriko biraba byategerezwa kumva yuko biraba ubuzima bwabo kubifata rero nk'umukino ivyo nibaza ko byazanywe n'abantu bagiye mu by'ubutegetsi barabiteburiramwo barabona ingene bavyonona bakagaruka barabona ingene bashobora kubesha abantu na cane cane igihugu gitera kija mu bukene barakijakaza ku buryo uwo baba baje basubira no kumuhendesha utundi tuntu akemera bicika umukino igihe rero abantu bose bosubira ku mico yabo y'ubuntu bakumva icari cikibi bakabona aho bageze mu kubabara botahura yuko politika atari umukino ibintu byose tubiye mu gihugu biraba ubuzima bwacu byaranageze naho abantu bubahuka bakuze ngo je ngo sinja muri politike ngo politike si iwanje ivyo byavuye kuki kuko bibaza ko politike hari ivyiraba n'ivyitaraba mu gihe igihugu cyose ibintu byose biri mu gihugu byose bigengwa na politike ntushobora ikintu cyose ukora kibaho kuko hari amategeko yatunganijwe n'abarongozi atuma igihugu kigenda gutyo igihe rero twogaruka kubitahura ko naho duteramira aho twicara ikintu cyose dukora kigengwa n'amategeko y'igihugu aho rero twotahura yuko politike atari umukino byose ni bimwe bigaruka kuri mwe bavuga ngo mutora nabi mugatwagwa nabi bigarukaho nyene nibaza rero igihe twabandanye tutebura ko ari umukino tugaruka kwerekana yuko twese baba bize baba batize baba bagize indero nziza muhira politike twayononye tutacibuka ikivuga ego mutume ngaho nyene kwa Francis mu munyapolitike vuba cyane haratangura imyiyamamazo bivuga yuko mu myiyamamazo ariho mushikiriza imigambi mbega koko by'ukuri hajya mu myiyamamazo hashikirizwa imigambi canke nta bindi abarundi bahora bigishwa ko twavuze yuko amatora yagiye araba usanga akurikirwa n'ivyano ubwo ntoba hari ibindi byigishwa nibaza ko hariho gutahura nabi itegeko umuntu yavuze ngo ni mu myiyamamazo bashikiriza imigambi sibyo umugambwe wose canke ishirahamwe
kuri twebwe ni nk'ishuri ry'ivyumviro. Ntushobora rero kuvuga ngo je ndashinze umugambi ngo nzohengera muri zijya ndwi zitatu ngo niho nzoja kubwira imigambi abantu. Urya n'umwanya wanyu w'indunduru wo kuja gushikiriza wo kuronka umwanya wiyaguye kuja gushikiriza abantu ingene ubitahura kugira ngo bose bashikirwe. Nayo ubundi ntushobora kuvuga ngo je nzoteza imbere igihugu ufise nk'imigambi ishika 50 uzogira mu gihugu ngo ugiye kwibwira abantu kwibarabara ubasanga ku masoko ubasanga ku bibuga. Imigambi rero ya politike iza muri kimwe navuga kigira gatanu uravye ingene biba byubatswe nk'ibintu byokiza igihugu ni ibintu bategerezwa kwiga bakiyumvira cyane byo natubuza nibitugwamwo aho umuntu mengo yahora atanabirimwo kuko bamugenye hantu abayenome par décret aca yitangwa abaye umunyapolitike atari bigere yiyumvira n'iciyumviro cogira ico kimarira abantu ngo ubwo nyene ngo nabaye umunyapolitike kuja muri politike byategezwa kuba ishuri duca mu kujya mu gihugu abantu bava kuziko umwana bakamubwira ati uzokwigenza uko hari ikintu je nigeze ko ndiko ndigisha ahantu ingene kera batora umwana umwami azosubirira ubundi kuva ku myaka 6 baramutwara bakamujana ahantu yigishwa n'abantu babaganuza ibintu azokora niho yagera gukura agera gusubirira se ashobora kubaho kuvuga ati jewe ndise barundi jewe ndafise ico no marira barundi gusumba iconje kuronka uno munsi rero dusanga abanyapolitike baza gusuma muri politike baza kurondera ico rirenza muri politike ico gihe rero biba byumvikana ko agira ati muri zinya zitatu wo mpakaryo nkashobora kubesha utwombesha atamuhinyuza biba bikwiye bakajyama abantu hoye mugabe igihe abamenyesha makuru bo dufasha ibi biganiro ntibibe kubera amatora bayi bikaba ibintu by'umuco mu buzima bw'abantu hohera imyaka 5 umuntu abantu bakamenyera bakagira bati urya muntu araciye ubwenge urya muntu arafise umutima urya muntu arafise ico yodushikanako abantu bakumva ivyo bariko bararondera ijya misiro y'imyamamazo kuri jewe si misi yo gushikiriza programme n'umwanya wo gushikira abanyagihugu kugira ngo babwire ubwanyuma ubakaburuti muraja muri kamuje gutora muri buka ibinini mu buzima bwose bw'igihugu oya mu buzima bwose bw'igihugu umugambwe utegezwa kuburi kurashikiriza imigambi yawo ni naco kibabaje muri bino bihe aho imigambwe igira n'amanama bakugara ngo ntiwinjire utari umunywanyi inyigisho z'imigambwe zategerezwa kuba hero kujya kwa makaminuza y'amayuguruye abantu bakumva ko bagiye kwiga iyo migambi no kuyitahura na cane cane ababanza kuyitahura bashaka saba zo gutora nabo umuntu abikorana abo ejo ushobora kwizera ngo ushire mu mabanga nibo usanga bakeneye kuvyumva no kubitahura kugira ngo bazogira ico babimaza imbere y'abantu muri iyo ikombe niko mbibona none bijya byo kwigisha atari inyuma y'iyandwi batanga se bava twatone two kwigisha utundi two bo murakoze kumpa ko kanya kandi mu bisanzwe uriko uraraba ibijanye n'ibiti nyigisho biba igihe cy'imyamamazo ahanini niho abanyepolitike twovuga yuko ariho bashikiriza ijya migambi kuko rimwe na rimwe imigambi hariyo turavye nko mu Burundi usanga idafise n'ibiro ivuga ukayumva kw'izina muga cyagiye cy'imyamamazo kigeze uca wumva ko hariho imigambwe irenga 30 muguri kurumviriza mu bindi bihe usanga wumva amajwi y'imigambi 3 imigambi 4 niyo giye kuraba iyo migambwe usanga idafise ibiro aho bakorera mugabo hageze imyamamazo baca baboneka niho rero bya bihe byo novuga yuko ariho bashikiriza imigambi uko tubibona twebwe mu mwihwezo twamatiriko turakora niho benshi baca batangura gushikiriza ivyiyumviro bikaca habona kugira ngo bya vyiyumviro byabo babone yuko abene gihugu bo bishima rero nkuko umunyepolitike turi kumwe hano yabivuze imigambwe ntiyari kwikiyugarira kuko kugira ngo umugambwe ivyiyumviro byabo bija habona ukwiye kugurira bose kuko mu mategeko menga biranditse uko nyene ntihenze ugurirwa bose hamwe uwugomba kujamwo awujamo yumvise kwifise imigambi myiza yoteza imbere igihugu n'abene gihugu rero urumva nkuko abivuze ko hari imigambi ishobora kuba yiyugarana mu gukora amanama nibaza yuko abo babataye akaranga mutima rero muri kijya gihe cy'imyamamazo niho benshi bashikiriza ivyiyumviro naho hariho ikindi gihe usanga hari ibiganiro biba by'imigambwe
cyangwa hariho ibyo bita forum de parti politique baragira amanama rimwe rimwe muga muri ico gihe umwe ntashaka gushikiriza imigambi ashikiriza ivyiyumviro gusa vy'ingene igihugu cyo twagwa hanyuma n'ingene hohinyanyurwa amategeko amwamwe ajanye n'ibijanye n'ivy'imigambwe cyangwa n'ibijanye n'ivy'intwaro na cyane cyane amategeko araba ajanye n'ivy'intwaro hagati mu gihugu